nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yezu ari kumwe n'abigishwa biwe baja i Kafarnaumi ku isabato nyene yo muri nyandwi. Yezu yinjira mu isinagoga atangura kwigisha. Abantu rero batangazwa butangare n'ivyo yigisha, kuko yigisha nk'ubikwiye atari bimwe vy'abigisha b'Abayahudi. Hagasangwa mu isinagoga hari umuntu yasazwa n'igishetani. Kirahogora kiti, mbega dupfiki ga Yezu w'i Nazareti, ubwo wazanywe n'ukutumara? Erega ndakuzi uri umweranda w'Imana. Yezu aragikankamira ati, numa kandi va muri uyo muntu. Nyagishetani kiramujegeza, kica kimuvamwo kiboroga. Bose rero bahinda agashitsi, bituma mbere babazanya bati, mbega ivyo nibiki? Ngiyo inyigisho nshasha ihagaze ku bukuru, n'amashetani aramugamburukira. Ubwo nyene Yezu aca barurangiranwa hirya no hino no mu micungararo yose yibugarire. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane amajambo y'Imana dushingira kuri ibi byumviro bibiri nyamukuru tumva yagarutsemwo. Ubwa mbere dufatiye kuri iki gisomwa ca mbere, dutangarira ingene ukwihangana kwacu mu mukama kwama kutuvyarira Samuel. Ukwihangana mu mukama kutuvyarira Samuel. Ubwa kabiri dufatiye kuri no nkuru nziza, turaba ingene itwigisha ko Yezu ashaka kumenyeshwa atari n'amashetani mugabo n'abagenzi biwe. Yezu ashaka kumenyeshwa n'abagenzi biwe, ntashima kumenyeshwa n'amashetani. Ubwa mbere tugarutse kuri iki gisomwa ca mbere, aho twumvise ibi vyashikiye uyu Ana, n'umugore w'umuntu yitwa Elkana. We yarafise abagore babiri, umwe akitwa Penina uwundi akitwa Ana. Uyu Penina yari yaragize amahirwe araronka abana, mugabo Ana nta mwana yari afise. Mu cubahiro bafitiye Imana ngo bahora bava iwabo i Rama bakagenda i Silo gukengurukira umukama, kumusenga no kumuninahaza. Hamuko bagiye baraduga rero gusenga, uyu Penina yaragiriwe amahirwe yo kuronka abana, agacaza arakora kwitamari akekeza Ana ngo nuko Imana itamuhaye umwana. Ivyo rero vyarababaza cyane Ana, kandi muri ico giho vyari binakaze gose. Umuntu yubatse murazi ataronse umwana ingene biremera gose, cane cane umugore ingene bimuremera. Wenye nakaremerwa muri we, bikaremera umugenzi wiwe, iyo imiryango y'iwabo n'abagabo idatonze ngo ikiremera umugore. Murazi ibintu vyinshi biri ngaho, ugasanga mbere rimwe rimwe harinjiyemwo n'ibindi bintu bidahimbara Imana. Abantu usanga muremera abagore bafise izo ngorane, ntimuri mu ntumbero y'Imana. N'abagabo bamwe ugasanga mbere baracabibamwo mu bujuju. Umugore amubwiye ati ngo tuje kwipimisha, akagwingaramira, mugabo harimwo no gutinya yuko agira ati nk'ubosanga ari jewe ngwaye. Bosanga ari jewe ngwaye. Ahubwo ivyiza nuko igihe hagize ingorane iba, abantu bamenya kuyakirira hamwe mu mukama,
nk'uko tubona Elkana yari yashoboye kwakira neza iyo ngorane bari kumwe na Ana, mugabo Penina ntagombe kwinjira muri iyo ntumbero. Aha n'akaryo keza ntiturabe gusa kuri ibi byo kuvyara. Igihe umuntu ari mu ngorane tuvyifatamwo gute? Bamwe dushima kumuteramira ko tugaragura, dusubira, duhanahana, umenga twamugize ikiyago, turyohewe. Bamwe twimyoza, abandi tuvuga yamuhe ayo dushatse. Mugabo utazi yuko inyuma yavyo ushobora gusanga hari ikindi kintu Imana iriko irakoreramo. Abandi bazi kuvyifatamwo neza ni nk'uko rero kwa Elkana umugabo wiwe akaza aramuremesha akamubwira ati mbegana kubabaye gutyo, jewe sindakurutira abana injojo wari gushobora kuvyara. Mbere hageze baduze guhereza Imana akamuha ku mutagi mwiza gose witeka mu kumwereka yuko amufise ko umutima w'urukundo n'iteka ridasanzwe nk'uko awufise kuri Penina, kuko Penina yagomba guca yirya akabona umenga ararengeye gose Ana. Ana akaza aravyihanganira akaja mu gisabisho hamwe n'abandi. Hari ikintu rero tubona nawe afise ciza, naho batubwira yuko asubiza nabi Ana na gato. Izo nguvu azikura hehe? Azikura mu gusenga. Turumva yuko Ana arafise bwabwo ko bubiri bw'igisabisho bugumya neza umutima w'umuntu. Ubwa mbere murumva yuko arazi kwitaba neza igisabisho rusangi, n'ahari mu ngorane akajana n'abandi gusenga. Hari abantu usanga umenga bamwe ugasanga nivyo basenga mu ngorane, canke bagize ingorane bakazita kumana bakagira ati iyaba iyo Mana iriho inkunda niyo retse nkagiriza ingorane, bagaca babita. Mugabo akaduga mu gisabisho rusangi c'umuryango agasangira n'abandi igisabisho. Muri iyi myanya dusengera hamwe mu muryango hariho ikintu kidasanzwe Imana izana namwo kugira ngo iturangurire nk'umuryango, ariko ibibona amadosiye y'umwe wese ukwiwe. Aha twese twibona uku nk'abaje gusenga mu muryango, mugabo ugira kubona mu madosiye y'ubuzima bwawe ukwiwawe mu izina ryawe. Ariko naho kubona ukwiwawe bigasaba yuko nawe ufata umwanya wo kuja kubonana nayo ukwiwawe. Iyo tugumye ku rugero rw'igisabisho iki gusa ca bose, canke mbere ibisabisho vyanditswe twamenyereye amanevene tuguma turungikiranira, nitumenye kubihindura igisabisho ciwanje, mbere umukama gakunda gose ko umukama ntahazwa n'ibisabisho, ahubwo arashimishwa gose na kijya gisabisho kizanye ukuri ku buzima bwacu. Mukama nje nkuzaniye iyi ngorane yini, naka ntagayana ngo asigaze, naka arananiye, naka yamariko arankekeza. Mu rukundo ukabizana, mu mutima wo kwiyumanganya, makwihangana gushika Samuel aje. Samuel no kuvuga mwumvise ingene anaca bisigwa nawe nyene ngo kuko namuhawe n'Imana. Samuel no kuvuga inyishu kuco wasavye Imana, uwasabwe Imana, inyishu y'ico nasavye Imana. Ivyo rero bisaba yuko umuntu adahera gusa kuri iki gisabisho rusangi, agaheza akagihindura kandi igisabisho c'umutima wiwe. Anabavuye gusenga mu gisabisho rusangi, yaca yiherera gatonya kumwe n'Imana, ukwiwe n'Imana, akayibwira ikibazo afise cy'uko udashobora kuronka umwana, nuko gukekezwa na mugenzi we Penina. Ubana gute na mugenzi wawe? Umuraba gute?
cyane cyane uwo nyene agukekeza wakugaya kumbure. Umurabira hehe? Ana kuko amurabira mu gisabisho yama ariko arahereza Imana, biramuha inkomezi zo kwihangana. Murazi ukubomoka kw'abagore igihe umukoze ukamutuka, cyane cyane nk'umugore afise igikomere nk'iki ho yikoze mu gahoga agatangura kugutuka, ariko ukabona ko afise maîtrise, akigumya gushika rindire igihe c'Imana. Mbere hani igihe uri mu gisabisho ukamenga Imana yakawutse gose, Imana yanumye, ariko ibi bintu mubifate neza, kuko ntitubibona gusa kuri nyina wa Samuel, turabona no ku bandi bakenyezi benshi Imana yagiye iraha inyishu y'ikibazo cyo kuvyara, ikayibaha mu gitangaro. Abana baje mu gitangaro. Iyo turiko turasaba Imana kenshi hari igihe tuyisaba twirabira ko twebwe twenyene, utuntu twanje utwo nkeneye mere nk'abandi. Ana yashaka kuvyara abana benshi, amere nka Penina, asasagare mu bana benshi. Mugabo ushobora kuvyara abana ariko abana ntibakubere koko abo wumva nk'umugisha w'Imana, ahubwo ugatangwa no kwicuza ukagira uti baba bana nabaronkeye iki vrema, iyo mfuma ndeka kubavyara kuko baruhishije ubuzima bwawe. Atari uko umuntu yoca yanka abana bamugoye, ariko nabo nyene kubarabira mu mukama niwe wabaretse bakabaho. Hariho uwundi mugambo bafise ko kumbure natahura muri uyu mwanya nugarijwe n'ingene mbona bameze. Imana ikimuha umwana uyu umwe mugabo imuha umuhanuzi akomeye muri Israeli yitwa Samuel. N'umuhanuzi akomeye gose muri Israeli, ahambaye, yaduhaye kuronka amajambo y'Imana mu bitabo bibiri bikomeye. Igitabo ca mbere cyo twasomye mu ijambo ry'Imana, harimo n'ikindi ca kabiri. Ubuhanuzi bukomeye mbere nogira nti ari mu bantu bita nk'abavyeyi b'abahanuzi. Ubuhanuzi bwatanguriye ko budasanzwe guhanurira Imana. Ana ariko arasaba, yabona twa tubazo tw'ubuzima bwiwe bwa misi yose. Mugabo Imana iramutegura mu gisabisho yasangira nayo, iramutegura kugira ngo Ana yagurire ubuzima bwiwe Imana. We ko yumvira abana ashaka, mugabo Imana ishaka kumuha umwana atari gusa uhazi icyifuzo cyiwe cyo kuronka umwana, mugabo imuhe umuhanuzi azokorera igihugu cayo, akiringanize, agihe ijunja ryiza. Tugire Kristo. Muze muritondera abo bana bavutse mu buryo bugoye, babonetse nk'igitangaro. Hariho umugambi ukomeye Imana uburi kuri bo, w'Imana uburi kuri bo. Kabona umenga n'umwana yatevye, birakaza abantu baciye mageragezwa menshi, ab'imitima ihuha bakavuga bavuga abo bagira iki. Witondere n'uyo muntu ubona umenga bose baranka bahuriza ko bakanka, witonde, ntuzi ikindi kintu Imana iri kwiramukoreramo. Hagutwagwa n'ibintu by'inyuma ukamera nk'uyu Elkana, ukihorera, ugahereza Imana, ugahezagira. Bishobora gushika ugasanga bikubayeko, mbere ugashaka no gusanga n'umuntu wari witeze ko ari we yo gutahuye ntanagutahuye. Mwumvise Ana rugera nako gushikaho n'umusaserdoti w'Imana Heli amwihendako. Dushobora guhura ngaha uvuye kwisengera, hari udusubije kuvuga n'umukama kandi ugasanga duhuye ngaho nakwihenze ko nkagufuragira, ntazi ko hari ikintu gikomeje kuyagana Imana.
ariko na Heli si ukumwihenda ko bisanzwe, nuko yarabiye inyuma akihenda kuri Ana agaca amusigurira. Ana ntacata umutwe. Harigenda twega abapatiri tubihenda ko Ana ntacata umutwe. Ana kumburiye ari kubihora. Hari abantu benshi duhura ngaha ku nzira kabona umenga iyo duhuye bampaye icyubahiro, mugabo turenganye nkumva ibyo bagenda baramvuga ko aho dukorana ngaha n'abandi benshi ngaha hanze. Mwibutsa amana mugageze aho hanze kibazo uti kajya yibaza ko ntabizi, nkamuhezagira nigenda umukama kugirira ikigongo. Ukabona yuko bishobora gushika umuntu umurabiye inyuma, urashobora kwihenda. Heli yararavye kutariko Ana aramwihenda kuko amurabiye inyuma ingene ariko arakubita iminwa asenga. Mugabo Ana aramufasha, aramusigurira ivyo ari vyo. N'igihe umusaseredoti w'Imana yo kwihenda ko, murondera akanya keza umusigurire. Kandi abo bantu ni beza, baradufasha ubutumwa neza. Akaza akagusigura akakwereka, ukumva uti narihenze, ukambwira uti urambabarira. Mbere aho yari yamwihenze ko, aca aramuhezagira ati Imana iguhezagire ikuronse ico wasavye wayisavye. Ana Heli abivuze nk'uko muze muri tondera mwe nk'amajambo tubabwira, naho ndi umunyabicumura amajambo ashaka kubwira ugasanga yavugishijwe n'Imana. Heli abivuze nk'ijambo risanzwe gutyo. Ana we kuko avuye mu Mana, avuye gusenga, hari ahantu yumvira ibintu handi, aca avyakira nk'umuhezagiro Heli amuhaye. Uciye kabiri aca arasama imbanyi, aca aronka Samuel. Aca aronka Samuel. Aya majambo y'Imana aratwereka ingene tubaho aho hanze mu buzima bwa misi yose, hanyuma ukabona ivy'igisabisho gishobora gukora mu buzima bwacu bwa misi yose. Ukwihangana kwa Ana kwatumye umusaseredoti w'Imana Heli agaruka agahezagira aho yari ko arihenda. Kwatumye kandi arema imbere ya Penina, ntagwe mu mitego y'ibitutsi byiwe no kumukekeza kwiwe. Vyatumye arindira umuhanuzi akomeye, biramutuma yugurura ubuzima bwiwe umugambi w'Imana. Vyatumye kandi ahereza umwana wiwe Imana. Ahereza umwana wiwe Imana, ararangura ico yemereye Imana, arabona ivyiza vyinshi vy'umugisha Imana yugururiye igihugu cayo, naho vyaciye mu kubabara kwiwe. Usaba umukama nawe kugira ngo mu kubabara kwawe wihangane, ube mu gisabisho c'ukuri n'umuryango, ariko kandi umenye gufata umwanya wawe w'igisabisho cawe n'Imana kugira ngo hakuru ubukomezi bwo kujabuka amageragezwa, kujabuka ibihe bigoye. Imiryango ishobora gukoranira, n'abantu bakagukoranira bagutahure, mugabe igihuzi iryo yaga n'Imana ukarigumya, impera n'imperuka Imana irashingira ntawe umukunzi wayo. Mu gusozera tugaruke kuri no nkuru nziza, tukabona ingene Yezu adutangaza. Yezu yaje kugira ngo amenyekane, abantu bamenye urukundo rw'Imana ruri muri we, kandi arubazaniye kugira ngo rubagirire neza, rubakize. Ariko akanka, hari ahantu tubona ngo niyakoze igitangara gaca numye umuntu ati uhirahire ntubivuge. Hagera ku mashetani ho agaca yanumya. Mwumvise ingene anumya ya mashetani, kayabwira ati numa kandi va muri uyo muntu. Tugire Kristo. Harimwe inyigisho.
shetani ntishobora kumenyesha Yezu nk'uko umenga irashima ko Yezu amenyekana, yakigwa abantu bakaronka ubukiriro. Uyu munsi turabona abantu benshi bashaka kumenyesha Yezu, bashaka kuvuga ibya Yezu, mbere bakabakugurura mu marezo sosiyo, ama platforme menshi bavuga ibya Yezu. Haba hasigaye kuraba ubwo ushaka kumenyesha nk'umukunzi wiwe cyangwa umenyesha nk'amashetani. Ugasanga ushaka kumumenyesha mugabo udashaka gusangira umutima nawe, kuko kumbura ari bigezweho, cyangwa kuko kumbura birondera mu izindi nyungu, cyangwa ushaka gutega nk'imitega abantu, ibintu byinshi. Ntitubona aba bantu bose bavuga Yezu tuce twibaza tuti umutima wuzuye, igihugu cyuzuye umutima w'Imana. Hari haba usanga ari amashetani abavugiramo, batavugishwa na mutima w'Imana. Imuzi ko basigaye bapfumuza n'ibintu by'Imana, bakaza guhezagiza n'amazi, baje gukorera ku ibintu. Bivuga yuko ukumenyesha Yezu neza, urabe neza, na twebwe nico dukubitirwa. Ubwo ibi bintu ngiye kubwira abandi, ubwo jewe ndavyemera, canke ndiko ndakora igikonkwano c'umupatiri canke c'umubikira, gufata akanya ko kumviriza Yezu, ubwo ibintu ngire mbwira abandi kw'iradiyo, ubwo ndavyemera. Kuko ushobora gusanga uri kurabivuga utavyemera, naho utari shetani Yezu akaza akagira ati numa uri kurabesha abantu. Kandi umutima wo kubesha abantu, kuvuga ibintu bitari muri yo utemera, ata conviction bifisemwo, nukuvemo. Yezu ntashima ko tumumenyesha nk'ababandi bapartage. Hari abantu uzubona korotse ku kantu agacitangura gupartage, ubwo wumvije uri kurapartage ibyo ari byo, wafashe umwanya wo kubizirikana. Yezu ntashaka yuko umenga tukumenyesha nko kumenya ko turapartage ku marezo, oya, ashaka ko tumumenyesha nk'abantu basangiye umutima nawe mu byo turiko turamumenyeshamo. Dusabira umutima wo kumwemera nk'abakunzi biwe, nitumwemere nk'amashetani. Amen.